Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Haramaze iminsi havugwa ko ico Generali Arengiyome Bunyoni yasize ari uko yagerageje gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'andi makuru menshi atandukanye agaragaza ko Evariste Ndayishimiye yashijije General Arengiyome Bunyoni ko yashakaga kumutera kudeta. Hari amakuru menshi arabana n'ibijanye na kudeta twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu ano makuru yacu. Weco usabwa nta kindi ni uguvyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Kudeta ya mbere mu Burundi ijoro ry'uwa 18 rishira wa 19 Gitugudu umwaka w'1965 urugendo rwashize Uburundi mu minwe y'abasirikare. Hari ukwezi abarundi batajya bakunda gutekerezaho cyane ariko kwasize amateka akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ukwezi kw'icumi ni kumwe mu mezi atoroheye Uburundi. Turetse ko twakubuzemwo incungu z'igihugu umuganwa Rwagasore na Perezida Ndadaye, ni nako kwabayemwo umushinge w'umwuzo w'intwaro za gisirikare mu Burundi. Ibyo bikaba byatanguye kuva aho umurwi w'abasirikare bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umwami Mwambutsa wa kane Bagiricenge be na leta ya Leopold Biha muri Gitugudu 1965. Imbere y'ico gihe abasirikare nta bubasha bari bafise mu by'intwaro. Igihugu catwarwa n'umwami akaba ari nawe yagena umushirangoma wa mbere Prime Minister nawe agashinga leta. Nk'uko bisanzwe bigenda muri demokarasi, umushikirangoma wa mbere yatorwa mu mugambwe ufise abashingamateka benshi agaheza nawe akagena abagize leta. Ibyo bigasigura ko intwaro y'ico gihe ataco yapfana n'abasoda, ahubwo ingufu zayo zari zihagaze ku mwami no ku bashingamateka bitorewe n'abanyagihugu. Umwami ni we nyine yagaba abasirikare, ariko ubungubu ntago ariko bimeze. Umwaka w'1965 ni umwaka wabayemwo ibintu bibi cane byahavuye bikwegera Uburundi amahano adasanzwe. Wari umwaka w'amatora. Inyuma y'imyaka 3 gusa Burundi bwari bumaze bwikukiye. Amatora aheruka yari yabaye mu mwaka w'1961 aho Aprona ya Rwagasore yahatwahukanye intsinzi idasanzwe. Rwagasore ntiyari akiriho ngo afatanye abadasigana be n'abarundi bose. Aprona yari iganje kandi ikomeye cane, ariko yari yariciyemwo amacakubiri akomeye mu byo bise Monrovia na Casablanca. Mu ntango z'umwaka w'1965 umwami Mwambutsa yagenye Petero Ngendandumwe ngo arongore leta ubugira kabiri. Haciye indwi zibiri gusa umushirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe arashikiriye leta, ariko iryo joro nyine aca arara agandaguwe. Hari ku wa 15/0 umwaka w'1965. Petero Ngendandumwe yari umwe mu bagendanye na Rwagasore. Niwe yari icegera ciwe muri leta. Niwe yaboneka nk'umutegetsi w'umuhutu afise igihagararo gihambaye inyuma ya Rwagasore, kandi ashobora kubandanya ahuza abarundi. Ngendandumwe amaze kugandagurwa, umwami Mwambutsa yaciye agena Joseph Bamina kurongora leta. Bamina nawe nyine yari umuhutu, akaba ari nawe yarongoye Aprona inyuma y'urupfu rwa Rwagasore. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1965 mu ntumbero yo gutegura amatora, umwami yafashe ingingo yo guhagarika leta. Amatora yahavuye Aprona iratsinda, ariko iratsinda ku buryo bukomeye cane, ariko yatsinda yigabuyemwo kabiri, ku buryo ayo matora yabonetse nk'intsinzi y'ubwoko bumwe kurusha intsinzi y'umugambwe. Umwami Mwambutsa abonye injyane zari muri Aprona yanka kugena umushikirangoma wa mbere afise ruhande ahengamiyeko muri babandi bari bashamiranye. Aca ashiraho umuganwa Leopold Biha. Muri iyo myaka inzego z'umutekano nta jambo rinini zari zifise mu bya politike, kandi zagabwa n'umwami. Izo nzego zari zigabuyemwo imice ibiri. Urwego rwa jandarumuri rwari rurongowe n'umunyamabanga wa leta Kapiteni Antoine Serukwavu umuhutu, hamwe n'urwego rwa gisirikare rwari rurongowe n'umunyamabanga wa leta Kapiteni Michel Micombero umututsi.
Aba banyamabanga ba leta bose uko ari babiri bagabwa n'umwami. Mu ijoro ry'uwa 18 rishira uwa 19 Gitugutu umwaka w'1965, bamwe mu basirikare n'abajendaramuri barongowe na Kapiteni Antoine Serukwavu barateye ikirimba c'umwami Mwambutsa be no kwa Prime Minister Leopold Biha. Imana yarakinze umwami Mwambutsa arashobora kwinyegeza abari baje kumugandagura, nayo Leopold Biha we baramurashe ku buryo bukomeye cane. Uwo murwi w'abashaka gutembagaza ingoma y'u Burundi ntiwashitse kubera ko abasirikare b'abakomando bayoboka Kapiteni Micombero nabo baciye bashika guhagarika iryo tembagazwa ry'ubutegetsi. Mu minsi yakurikiye umwami Mwambutsa yahavuye yurira indege aja mu Busuwisi, akaba atigeze asubira kugaruka i Burundi gushika yitavye Imana mu mwaka w'1977. Muri iyo myaka haravuzwe byinshi bitandukanye. Bamwe bavuze ko umwami yababajwe cane no kubona abarundi bamwubahuka kugeza aho bashaka kumwica, ariko ababizi bemeza ko umwami yari agiye kwivuza indwara ya kanseri yari amaranye igihe kirekire. Umwami Mwambutsa yahavuye atembagazwa muri Mukakaro 1966, hasigaye indwi zibiri gusa ngo agaruke mu gihugu. Kuva muri uko kwezi kwa Gitugutu mu mwaka w'1965, igihugu cabandanije guca mu bihe bigoye cane. Ibyo byose bikaba umwami ari i Burayi, mu gihe n'umushikirangoma wa mbere Leopold Biha yari yaciye aja kwivuza. Gutyo mu gihugu habura umwami n'umukuru wa leta. Abategetsi batari bake b'abahutu barishwe muri ico kiringo, bakaba bagirijwe ko bari bafitaniye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Muri bo twovugamwo nka Joseph Bamina yahoze ari umushikirangoma wa mbere amezi make imbere y'amatora. Bamwe mu banditse ku byabaye ico gihe bavuga ko iyo kudeta yafashije abandi bariko barategura gukuraho burundu umwami, kuko bahaboneye akanya ko gukora imyiteguro yabo umwami atahari, baca baronka n'akaryo ko kwikurako abashobora kubabera intambamyi. Kudeta yo mu mwaka w'1965 yafatanye kandi n'ubwicanyi bw'abanyagihugu bwadutse i Busagana muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Ibyabaye uwo mwaka biracarimwo igipfungu cyinshi gushika uno munsi. Amezi 9 gusa nyuma y'ibyabaye muri Gitugutu 1965, umuhungu w'umwami umuganwa Karoli Ndizeye yaciye ava mu mashuri i Buraya arataha, maze itariki 8 Mukakaro 1966 arafata ubutegetsi mu buryo buteruye rwose, kuko atashotse yitwa umwami. Inyandiko nyinshi zivuga ko bamwe mu bariko bategura gufuta ubwami aribo bamuhenze bamwosha kuza gusubirira se. Ico gihe umuganwa Karoli Ndizeye yari agifise imyaka 19 gusa, ntiyari bwamenye ibya politiki. Muri Nyakanga 1966 niho yahavuye yimikwa nk'umwami, aca yitwa umwami Ntare wa gatanu. Ico gihe c'ubutegetsi bwa Karoli Ndizeye abasirikare bateye bakomera cane muri leta, ku buryo Kapiteni Michel Micombero ariwe yagenwe kuba umushikirangoma wa mbere. Gutyo bubaye ubwa mbere mu Burundi ko umusirikare ariwe aje hejuru y'abasivili abatari abasoda. Mu gihe Burundi muri demokarasi abasivili aribo barongora abasirikare. Inyuma y'amezi abiri umwami Ntare wa gatanu Ndizeye yimitswe, ingoma y'u Burundi yaciye itembagazwa ku wa 28 Munyonyo 1966 n'abasirikare barongowe na Kapiteni Michel Micombero. Ingingo ya nyuma y'umwami Ntare ya gatanu yabaye iyo gufuta imigambwe myinshi no gushinga Prona nk'umugambwe umwe. Ni gutyo amaze gutembagazwa Burundi bwahindutse Repubulika igendera ku mugambwe umwe. Intwaro ya gisirikare iba iratanguye icese. Naho umwaka w'1966 udakunze kuvugwa cane, ni umwaka wahinduye rwose amateka y'u Burundi. Bwabaye ubwa mbere habaho umurwi wugurura inzira yo gufata ubutegetsi biciye mu ngufu za gisirikare, mu gihe hari hamenyerewe ko umwami asubirirwa n'umuhungu wiwe. Leta ikarongorwa n'umushikirangoma wa mbere agenwe n'umwami.
Guhera ico gihe ubutegetsi bw'u Burundi buhagarara mu minwe y'ushigikiwe n'igice kinini c'abasirikare. Umuntu avyihweje neza kuva mu mwaka w'1965 umushinge nyamukuru w'ubutegetsi ni igisirikare ntabwo ari abanyagihugu. Naho mu mvugo abagiye bakurikirana gutwara bavuga ko bari mu ntwaro rusange iva ku banyagihugu ariko ntago ariko bimeze. Umwami Mwambutsa yatewe n'abasirikare yongera akizwa n'abasirikare. Inyuma yaho umuhungu wiwe yakoze bitabaho asubirira se akiriho kubera ko yari ashigikiwe n'abasirikare. Abasirikare nyine bahavuye bamutembagaza nabo baza baratembagazanya ku buryo uwushigikiwe n'igisoda ariwe atwara. Uwutwara Uburundi uyu munsi yitwa ko atorwa n'abanyagihugu ariko ijambo rihambaye rifiswe n'abasirikare ku buryo nka Petero Nkurunziza mu gihe yari arongoye igihugu c'u Burundi yashoboye no kwiha ikiringo atari agenewe n'amategeko kubera ko ico gihe yari ashigikiwe n'abasirikare. Icigwa cindi umuntu akura mu vyabaye muri coup d'etat y'1965 nuko kenshi coup d'etat iyo inaniwe usanga ifashe abandi bataboneka baba bariko barakora coup d'etat yindi. Coup d'etat yo muri Gitugudu 1965 yarahaye ingufu zidasanzwe yongera iracira inzira abariko barategura gukura ingoma y'ubwami bw'u Burundi. Abashobora kuba intambamyi ku bariko barategura kuzana Repubulika bose biswe abafashije coup d'etat mu 1965. Abatari bake baranicwa maze abakeba babo barahakomerera cane co kimwe nyuma y'imyaka 50 ubutegetsi bw'abasirikare bashigikiye Nkurunziza bwaronse icitwazo ca coup d'etat ya General Godefroid Niyombare kugira ngo bufute ibyo byose babona nk'intambamyi ku ntwaro y'igitugu bipfuza gushiraho. Hari amakuru menshi tuba turiko turabatohoreza kuri no mboneshakure imwe Rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, niba wipfuza kuzaja bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri no mboneshakure imwe Rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.